Nitwa Niyomana Eric. Ego. Niyomana Eric. Ego. Musanzwe muba hehe? Jewe imba komine Mutaho, umutumba Muzenga. Ubu aha uhagaze ni hehe? Aha ni mu Magarama. Mu Magarama ni muri Gitega? Ni muri Gitega. Ego. Niyomana Eric usanzwe ukora iki? Je ndi mudandaza. Okay, twashaka kubabaza. Ego. Ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe. Vyoba biva kuki? Jewe ihindagurika ry'ibihe ukuntu tubibona mbo bivana nkeka n'ibihe tugezemo. Ego kubera kera mu minsi yahera abantu bararima nyene barimye bakarima nyene biteze imvura kwigwa baba bazi nk'igihe imvura ishobora kugwira. Ubwo basigaye barima mbo bagategera imvura muri ca gihe ikabura nkeka rero sinzi ico bivako vraiment. Okay, nashaka kubaza akabazo gatoya ku bijyanye n'uko umwimbu woba waragenze uno mwaka mu ntara ya Gitega. Ego. Haba imutaho cyangwa mu ntara ya Gitega kuko ndabona wavuye imutaho wa Gitega. Umwimbu woba wagenze gute muri bake muri no ntara cyangwa mu komine uvukamo? Umwimbu vraiment nkuko nugenda bibona umwimbu vraiment wagenze nabi cyane kubera nk'ubu ikiro c'ibigori mu yara ryabyo twara tukigura nk'amacana 3-3.5 gutyo. Ubu dusigaye tukigura amafaranga amacana 7 kandi byitwa ngo bireze. Urumva cyo tubona yuko umwimbu bitameze neza kandi bivanye n'abantu nyene tugenda nkuko tugenda twumva bavuga baravuga vraiment yuko ibintu atabiriho. Yego. Okay. Hari abantu bavuze yuko ibigori byoba byabaye byinshi. Yego. Mu ntara kama ya Kibimiro. Maze iminsi bivugwa we nuko bibona cyane. Je vraiment urabona abantu bivanye n'umutumba baba bariko ariko ushobora gusanga nko ku mutumba wabo imvura yaguye kare bikaba byatumye nyene ibigori biboneka. Mbo muga nka twebwe imvura yaguye iteba muri uno mwaka vraiment. Ego. Hama ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe uba wifuza ko hokugwa iki kugira ngo imvura isubire kugwa nk'uko yaherirwa kera? Burya je nk'ikintu mbona ni uko bohimiriza abantu nyene abo bantu baturira amakara baza baratema ibiti biteze kubera nivyo bituma imvura itagwa kare. Murakoze cyane gose. Sawa namwe.